Rero nashaka kubereka kungene umuntu ashobora kubika amadokima yiwe afise muri ordinateur muri Gmail kugira ngo bimworohere kuzotora n'igihe atazoba afise iyo mashini. Dutangura tuja kuri Google Drive, aho utangura gushika niho Google Drive, share files online, ugaca ugira sign in canke se connecte, email irimwo igaca ijamwo, ugaca ugira nouveau, new, ugaca uvuga ati je ngira ngire fichier, ugaca wandika ati document, ugaca ugira créer. Iyi document rero iyi fichier ndayishizemwo, ndashobora gushiramwo ibintu nca nja mu madokima yanje, aha mfise Word, PowerPoint zibiri na PDF n'ifoto, nca ndabitorere hamwe, ndabiselectiona, ndashobora kugira control A, ngaca ndabikuramwo, ngaca ndabishira ngaca ndabizana ngaha muri Chrome ngaha, ngaca ndabitereka hamwe. Iranyereka kuriko irabishiramwo, ngaha ndashobora kubiselectiona, ndabishira muri document, bigaca bijayo indani, nuguruye document niyo nza kubisanga. Kugira ngo ushobore kuvyugurura canke kubitereshaja, ni ngaha canke ugashobora kubirungikira mugenzi wawe. Arashobora guca abibona, nk'ubu hari amadokima ashaka kurungika canke kubika canke kugira ngo muyabikire hamwe, nawe nyene ashobore kugira accès kuriyo. Mwakoze gukurikirana ino video yacu, murashobora kuza murabika amadokima canke ama information yanyu kuri Gmail mukoresheje ubwo buryo. Murakoze.